ndabaramukije mwebwe mwese mubandanye mukurikirana imbonesha kure JC aho muherereye hose ndabaha n'ikaze kuri uyu munsi mu kiganiro cyo kuwa gatanu igenekerezo y'indwi munyonyo umwaka w'ibihumbi 2025 ndabipfuriza cyane cyane ibikorwa aho muherereye ibikorwa by'imirimo murimwo bibabere iby'umugisha na cyane cyane muri iyi minsi abantu wese twimaze kwijukira gukora amaboko mu mpuzu tugakorana cyane cyane kugira ngo imiryango yacu igume nyene imerewe neza. Nongere kandi ndamutse mugenzanje turi kumwe tuza gusangira kino kiganiro ndamuha n'ikaze we nyene aza kudufasha byinshi muri kino kiganiro twita umubanyi wanje. Ico kiganiro tuza gutahuramo byinshi dusabikanije na mugenzanje ngaha Breze akamaro k'umubanyi akamaro kuwo tubanye aho mu kibano maze bikaza kudufasha kumva neza ko mu gihe tubanye hari byinshi twungurana. Breze nawe ubivuga ko iki uragira ico bivuze ko mbere mbanda guhereze n'akanya ubanze uramutse abaza kudukurikirana aho baherereye unabipfurize nyene ubahe n'ikaze mu kino kiganiro. Ego murakoze kunyakira. Mwebwe bona namwe mukomeye je meze neza. Je ndashima kabisa nta kibazo mfise. Nongaha nyene muri JC ibintu bigenda neza. Ni byiza nanje meze neza hama ndahaye ikaze abo bose bariko baradukurikirana. Mbibutse gukora suivre kuri Facebook, follow kuri YouTube n'izindi mbuga zose za JC TV. Nanje renda bahaye ikaze mudukurikirane kandi muryohewe. Ariko ndabona ko no munsi uje ufise akanyamuneza karenze nibaze ko ibyo no munsi cyane cyane weekend wayiteguriye neza. Weekend nibaza kizogenda neza. Ico mbona coco je ndakomeye kandi iyo nkomeye mba nizeye kizogenda neza. Ego no mu kibano wasize n'amahoro. Mu kibano ni sawa uretse ivyo ntoba namenye gusa. Ego. Ego twinjira nyene idonido mu kiganiro cacu cy'uyu munsi umubanyi wanje aho tuza kuyaga byinshi kamaro k'umubanyi nababwiye hakiri kare. Breze uradufasha gutahura turafashanya dushiramwe ibyumviro tumenye mbega bishoboka gute aho usanga umuntu usanga mubanye ariko ntimumenyane ntimunagiranire n'imigenderanire. Ibyo bintu birashoboka muri iyi minsi ndibaza nawe umaze kubibona we nawe bishoboka gute kubwa uri kurimvira. Ntibisi ibintu vyoroshe gusa ntibiri no mu gihugu hose. Novuga ivyo cyane cyane bigwiriye mu bisagara. Aho usanga umuntu abangaha urupango urugabura n'umugenzi n'uwo babana ariko ugasanga abo mu rupango rwo hepfo canke rwo haruguru ntibazinanye kandi bari bakwiye kuba bamenyanye. Jewe rero novuga ko aha mu gisagara niho bigwiriye nka ruguru hari iwacu hoho bimeze neza umuntu biragoye kugira aze ngo ntimbe mumenyana kandi mubana. Oya ntivyorosha ariko renga aha mu gisagara biragwiriye sinzi kari kubera impamvu z'ubuzi sinzi kari kubera impamvu z'amafaranga kugira bakizo mpangu mugabo ngaha mu gisagara niho biri cyane. Ego uravuze neza ati ruguru ngo ntibigwiriye bikana nawe amakuru ya ruguru urayafise gusumba ino cyane. Bega nimba woba uvuka ruguru sindamenya neza aho woba ruguru nawe. Ego nsanzwe mva ruguru ahantu ni ntara ya Ngozi ya kera. Ubu turi muri Butanyerera. Urumva nje ndo mu rutoke ndabizi byo mu rutoke ndabizi cyane kandi ko no ngaha mu gisagara kubera ko ubu ndahari narahaje nivyo mu gisagara ndabitahura ndamaze kumenya vyinshi. Ego kuba wowe uva ruguru nivyo kandi ni iteka. Ego biranagufasha gutahura imico itandukanye n'imibano uko tubwizwa kwigenza cyane. Ego navyo rero biri mu bifasha umuntu bigatuma abaho yisanzuye igihe ari naho akura bimwe n'ubundi buzima agiye kubona mu gisagara canke ahagiye kuba mu buzima bukurikira. Ego ubu rero biko biribonekeza cyane ino mu gisagara ca Bujumbura aho usanga umuntu nkuko babivuze abana na mugenzi we atazi yuko banavana hamwe banashima. Ego sinzi ikibituma ariko ndibaza kanini biva ku mpamvu z'ubuzi. Iyo basumira ugasanga umuntu agenda mu gitondo agataha mu ijoro avyutse ugasanga avyutse abandi bataravyuka gutyo ntaheza ngamenya amakuru yaho ariko nivyo igituma tutamenyana kumenyana. Yego
kinyamukuru ugiye kwiyesitara ahantu nawe ubwirizwa kumenya tubana n'abandi mubwirizwa kumenyana n'ibyo je novuga biratandukanye cyane kuko sinzi nawe kumaze kubibona hari ukuntu abantu bavuka ruguru canke abantu baba ruguru barafise akantu twokwita kari umutima mwiza kandi bakanavyerekana n'abantu bakunda gufashanya kandi nivyo ruguru basabana utuntu twinshi bakeneranira muri twinshi umuntu arakenera kuja kuvoma ugasanga akenera yuko ajana n'uwundi kugira bamarane ubute muri ico gihe biragoye kugira uwo mubana ntimumenyane mutezwa kumenyana kugira ejo ufise yuja canke ufise ico kenera mujane ufashe ugenda useze ego ikindi novuga urabona ruguru ntasa abantu bakunda gutunga abakozi ngo barere abana mu rugo canke ngo bitaho ivyo mu rugo usanga wo mu rugo yitaho ivyiwe bagafashanya nabo bari kumwe ngaho novuga yuko hari aho umuntu akenera kugenda kure iyo akeneye kugenda kure akabona biramugora gusiga abana batoya ngaho bonyene kandi no kubajana ntibishoboka icaca akora ni iki acaraba umuntu babana kamubwira turamfasha kuraba bano bana nkubitiye aho hiyo biragoye ko no bajana kandi avyumva n'ingoga kuko nawe arazi kazobikenera ariko raho bitandukaniye naha mu gisagara aha mu gisagara na hantu buri muntu wese yumva ko akwiye gutunga umukozi kandi rero sinzi kubaze kubibona hari n'ukuntu babahani n'inkingingo bagenderako bakumva yuko umwana ntakwiye kurenga urupangu ntakwiye gusohoka kandi nivyo kubw'umutekano birumvikana ariko nabwo ntibisigura ko bica bituma abantu batamenyana aho rero uca usanga umuvyeyi nawe azindutse ku kazi aragiye kwa kundi atamenyana n'abandi n'abana biwe canke bari mu rugo nabo kubera baguma indani ntibamenye ivyo hanze ntibamenya nabo hanze ngo usange bamenyana rero ngaho niho ahantu hambere bitandukaniye ikindi novuga no kwisunga kari nko mu buryo bw'ubutunzi uburyo bafise kuko mu ruguri wacu usanga naho bari usanga bafise uruzitiro rw'ibiti abimigano iki ni ibintu bitandukanye kandi rero iyo basohotse bakeneranira naho nyene muri twa tuntu twinshi urumva ko iyo hageze ko bajana ahantu babwirana arabagenzi babana ariko ino umuntu arasohoka agasohoka aja mu modoka yiwe akaja hanze ari uko ari mu modoka uca usanga abo bantu mu buryo babanye biratandukanye na gwa rupangu si gwa rundi uzobona ngo haraciyemo umuryango ngo binjiraniremo oya baguma bakeneranira ico kintu nibaza yuko bacihenda ko cane kuko nta muntu higera yikwiza muri twose ico cyo wokimenya oya umuntu n'ubundi ntakikwiza muri byose umaze kubona ufise imodoka na katayifise ntubibaze ngo ngaho wararenganye wagize oya laba nyine umwiyegereze canke hari gihuzo mukenera mu gihe mumaze kwa mubanye agakikwa n'amagara akakwitura ati wonshikane n'umuntu kwa muganga ari mwijoro none gasho utigeze umumenya kandi mubanye uzoca ubihera he mu bisanzwe novuga ko niyo abantu bishitse bakaba bari bakuriye ruguru canke bavukiye ruguru iyo hageze ko bamanuka mu gisagara canke baja mu gisagara icari cyo cose haho kuntu mengo baca biga guhindura imico sinzi impamvu biga agatima ka ruguru kwereki abantu bari twese tuvuka ruguru mu gisagara gahinduka mu gihugu hagati tutakazana ni Bujumbura kugira tuvuge duti okay sivyoroshe uzaho umuntu hageze kamanuka i Bujumbura ati hariya ni Bujumbura urahamenya yego akaza agerageje kwikwiza muri twose ariko si vyiza mu bisanzwe ikintu gituma bamwe nabo batakazana kakaranga no kuvuga uvuye ruguru amanuka mu gisagara asa nkahaje kwiga ubuzima bw'igisagara saba mu gisagara baza kwiga uko babaho ruguru oya we wazaje kwiga ukazoba mu gisagara iyo aje no mu gisagara yiga imico abandi nabo bariko baragenderako iyo asanze rero nabo batariko baragendana ngo babane bazinanye bose cusanga bigoye kubera wewe abasa nkuzi camuzanye avuga ati rero sinzi no hari kandi kantu kasa nkaho kari mu mutwe y'abantu ntazi iyo tugakura kumva kumengo ngo bambonye uko ngo acabona ko ntari umunyagisagara ngo mvuka ruguru kubera iki batumva ko bashigikira ibintu vyabo kandi twebwe n'ubundi umuco turazi iyo ukomoka hose ni hariya mu rutoke ni hariya iwacu niho babanye neza nibwo Burundi natwe tuzi iyo rero mu gisagara baje uca usanga bahinduye imico mu gisagara naho biga imico yabo hanze y'igihugu abazungu ugasanga rero twebwe kumva kume ngo wifashe nk'umunyakirundi wa ruguru umengo nturi umusirimu
rero nawe acaza yumva yuko ategezwa guhindura umuco yararimwo yifate nk'abasirimu bo mu gisagara nico gituma babihindura beze hari akantu nciye nibuka ubunyene yego mwa kino kiganiro twaje twavuze duti umubanyi wanje yego abantu bumvise umubanyi keshi kweri kirundi bukiratangwa kuza kiragenda buke turiko turacibagira aca yiyumvira ati ni wa muntu babana mu nzu bagize nte Oya. umubanyi ntabwo ari uwo muntu wo mu nzu oya si uwo muntu wo mu nzu ahubwo umubanyi ni uwo mutuye hamwe n'uwo muntu wese mukeneraniye ushobora gusangira ukaja kurahura umuriro yego akagutiza novuga aragutiza urutaro aragutiza umuhoro ndaza ni bakengahe Bujumbura nko ngaha mu gisagara ca Bujumbura bazi umuhoro icari ico aka nakantu nyene ubasigurire ukora iki umuhoro oya ko nako hanyuma oya babwire kugira bawumve umuhoro umuhoro burya aho hambere bisanzwe umuhoro barawukoresha mu gutema uretse ko ubu ibintu bimeze nkaho vyahindutse bafise umipanga bafise n'utundi tuntu nk'urugomborozo mu gukoresha ibindi ariko umuhoro bawukoresha mu gutema mugabo rutari umuhinga ntwave baza ngo biroshe kuwukoresha rero uwo bafite amakenga anyegere araraba kubaze umurusha twinshi n'uwo muntu rero umubanyi n'uwo muntu wese musangiye utunaturiya yego ugira ikibazo ukamwitura ubwa mbere udafashe ti uyu muntu dusaniki canke ngo hari ico dusana mu byo maraso canke iyo mvuka oya kubera ubunywanyi mwahujwe naho mubaye yego no muntu usangiye ivomo no musangiye byose ibibazo byo mu karere maze mukagerageza kubisanga rero igitangaje ngaha mu gisagara sinzi ibintu duhindura iyo tubikura yego ino mu gisagara hageze hariho n'abaca bibagira biwabo abo basangiye amaraso narishatse kuvuga neza basangiye amaraso ugasanga arageze ino sinzi niba abonye yateye imbere afise ivyo byaba hari abadafise ashatse kwifata kwa kundi kw'abasirimu bimwe ashaka agaca yibagira biwabo rero ino mu gisagara navyo nyene biriho no kuvuga wa muryango wiwe w'amaraso yawibagiye none umuntu yibagira umuryango we w'amaraso azibuka badasangiye amaraso gute nivyo binyine bitangaje ariko kandi usanga azi neza uwo basangira agacupa n'abana biwe ntabazi abo bahuriye ku kadirisha ariko akibagira abantu babana ni ikintu kigoye gutahura ego ariko ico twomenya coco abasokuru barayamaze aho hambere bavuga bati umubanyi niwe muryango cyane umubanyi niwe muryango hari igihe umubanyi rimwe yaho ndababwira yuko ubwirizwa mu gihe wese ahantu ubushasha yego wimukiye ahantu bushasha canke ubaye ahantu ubwirizwa kubanza kwitaho kumenya abantu baho bo bazi bakurusha mbere wanashimwe n'ubuzima bw'abantu bakanagucira n'agaceti hano hantu bahaba uko ico gihe rero araza akakurutira umuryango ujya muryango w'amaraso rega umuryango w'amaraso yuri hariya ego urawukeneye ariko mu kibano ni muri kumwe umuntu wa mbere azo guseruka ko mugishikiwe n'ikibazo kanaka umuntu mubana rero umubanyi niwe muryango nivyo kamengo mbere aje kukubera papa aje kubera mama umuvyeyi w'amaraso abantu hari gihe babitahura gutandukanya hajya bavuze ngo umubanyi niwe muryango benshi bumva kumengo ntibagitahura neza ntibagitahura ariko ico gituma barakizanye abantu dukenera muri twinshi no musi uragwara ukabona ntushoboye kwijana kwa muganga haraho usanga aho ubaye abo mubana muvuka hamwe ntimuri kumwe baragiye cyangwa se nabo bahari ntibashoboye kuvyifashanya bonye ntibashoboye kubigufasha bonyene ucukenera abandi bo ku ruhande abantu rero dukeneranira muri vyinshi ejo uzoja n'ahandi hatandukanye no muhiri wanyu usange bigusaba gukenera babandi bandi usanze hariya kuko nawe hari haho bazogukenera ego kuko abantu ntidushoboye bimwe oya ntidushoboye biteho cyane ego umuryango turawufise ariko tugerageze kugomba kubyara izindi nshuti mu mbavu cyane babavyeyi bariya b'amaraso kuko nibo baza batuma ubuzima butera bugenda neza bazokuba hafi mu gihe abavyeyi batari hafi uzogira ikibazo iki canke kiriya nibo baseruka ubwa mbere kubera iki muregeranye nibuka nkiri muri kaminuza y'u Burundi jahanu n'abana muri quartier banashima ndashikirwa n'ikibazo amagara nyene arankika yego none mwico gihe nacangirira bande wibaza papa wawe si hari ari ngaho mama wawe si hari bo muvukana si hari ari umuntu twabana mu rupangu yarafise imodoka nashikanye kuri wa karode n'ingoga byo mbere wanashaka abantu baje ahantu bagasanga ntibahuye nabo nabiwabo niwe usanga ahubwo mubaye inshuti cyane niwe usanga mubaye inshuti kuko ikibazo cyose
araraba akavuga none uwo muntu angiriye ko ikibazo ndamubona ka gatima karamuzamwa kavuga nti oya reka nkora ivyo nshoboye hama biwabo baraza kuza nakoze nanje ivyanje yego kuko abiwabo baba bari kure iyo bamaze kuba bari kure kugushikira vyihuse biragoye none mutazinanye n'uwo muntu canke mutabanye neza bizogenda gute birumvikana basanga wamaze kugana icambere rero no kubanza kwitaho kumenyana tubanze tugerageze kwiga ukuntu tumenyana tugerageze kurondera iyo migenderanire ishitse ubuzima bubandanye no mu kibanza c'umuvyeyi usanga haserutse abandi hari n'ubundi mugani abasokuru bakunda kuvuga je ndabashima cyane inyigisho zabo inyigisho z'abasokuru vraiment baragerageza kuzigira ntoyi mugabo bakazikugira mu majambo mu migani fobetse mu migani baravuga ati umuzimya muriro niwe nshuti yawe nivyo umuzimya muriro niwe nshuti yawe none gasha ujya muntu ugira ngo inshuti cyangwa uwo muryango ari kure hariya yego mutakiri kumwe wibaza ni wategwa mu nzu ninde azose ku bwa mbere si ya nshuti yabaye umuzimya ni ya nshuti yawe ni ya nshuti yawe iyo yagusetse ku bwa mbere hari akantu abantu bakunda kwivugira ngo umuvyeyi ni umwe umuvyeyi ni umwe twebwe tukishufisa amaraso ashushe cyane twaca tuvuga ngo yo kuvuma ngo ugapfa wangara nka gahini ngo ntubone gatari we ngo yo kuvuma ugapfa wangara nka gahini ntibatahura impamvu burya umuntu niba ari umuntu angana na papa wawe n'umuvyeyi nkawe kuko nawe azogufasha arashoboye no kuguhanura ega abantu ntidufashanya mu bikorwa gusa haragufasha no mu gutera inkuru akakumvisha ikintu warukiye gukora mu mpanuro abantu dufashanya muri vyinshi rero umuvyeyi ka kantu kuko umuvyeyi ari umwe ni kamwe nakare bavuga yuko twese tuva ku muvyeyi umwe abakristo bavuga yuko umuvyeyi wabo ari Aburahamu eka mbere se Aburahamu wese abakristo gusa n'abamizirima bavuga yuko Aburahamu ari umuvyeyi ni sokuru wabemera no kuvuga twese duhuriye hamwe dufate ku muntu wese rero dusangiye amaraso tuvuga yuko tuva kuri Adamu na Eva dusangiye amaraso nta mpamvu rero kumva yuko ujya muntu tutamukeneye oya tugerageze kumenyana tukamenyana tukabona ko dukeneraniye kanatsinda nabivuze hakiri kare yuko atamuntu yikwije muri byose oya kandi tukamenya kwiga cyane ibintu byo kubaho kwiga imibereho yo mu karere ugiye kubamo ikintu cyambere wo kwihutira kurondera inshuti zaho hantu kugira ngo ntuzogwe mu ruzi wibaza ngo ugwita akaziba ngo ngo haroshe kuba haroshe kugirante ugasanga ntumenye ni yusumira abantu ubu turorosha ibintu maze kuba batakweretse yusumira canke yuvoma amazi urazi je ngutera inkuru ahi Bujumbura nahaje ego nivyo namanukanwe n'umuntu tuzinanye tuva hamwe ariko inyuma y'uwo munsi manuka abantu bose twabanye n'umuntu numwe atanumwe twari tuzinanye kandi igisagara nawe urakize wo kimenya atanumwe akikweretse biragoye jewe naramanutse aho hantu uwo munsi twavanye mbere n'imvura iri kiragwa aragenda zansavye ko mbona abantu bose bashasha ntidusangiye n'intara ntidusangiye n'ivyiyumviro bo baramenyereye igisagara no kuvuga iyo atababo ntivyaye gukunda igisagara ndakimenyera oya Breze twamaze kuvuga ibitari bike mu bijanye no kuba mu kibano turavuga n'intambamye abantu batari bake badashimye kwimenyekanisha aho bagiye kuba bakunda guhura nazo none Breze bikuraraba nk'ubuwe kubgawe nakaye kamo batera abo bantu bafise umugenzo wo kujana Kamengo ntaco babwiye kwimenyekanisha nakaye kamo batera kugira ngo nyine bisanzwe kutimenyekanisha nugu abanyarwanda nibo bavuga ngo gufunga umutwe mu gifaransa bavuga ngo si mu gifaransa nitwe mu kirundi tuvyorosha ngo kwikomplika mu bisanzwe no kwikomplika twumve ko imico twebwe dukwiye gusangira imico kandi twumve yuko kajya karanga tufise ntitugatakaze ngo niko yatugiye mu gisagara bariya mu gisagara bajya bazana imico yo hanze bariya n'imico yo hanze tugerageze kubika canke gucungera umuco wacu tumve ko dukwiye kumenyana nkuko abakera babikora ego rero umubanyi niwe muryango dukwiye kumva yuko ujya muntu mubanye hagufi niwe ukwiye kumenya ukazohaseruka rukamvye abiwanyu bataraza abo musangiye amaraso ego rero nta mpamvu yo kumva ko abo batabana aba bana ngo ntibamenyane ahubwo nabo bataramenyana nibagerageze kwiyegereza abo bantu bari kumwe bazabereke n'utundi kuzijya hariho n'ibintu byinshi batazi ego
bakakwereka aho ushobora kugendera byoroshe urwaye izo kwivuriza. Aha ni Ivyo byinshi byose erega hari n'igihe usanga n'indwara idakeneye kuja kwa muganga ugasanga uravunitse aza umuti wo kugukanda none uzikanda ubu abantu benshi urashobora gusanga atazi n'umuti novuga urazi jewe namanutse mu gisagara narumva umubirizi kandi nivyo je nayimaze kuwubona ariko hari benshi batawuzi ariko umubirizi narumva bawunwa urabona ruguru ho hari ukuntu uburura mengo ni sukari yaruze uburura cyane rero ico gihe nasanze abantu banwe umubirizi batubwira ngo umubirizi ngo uravura ibi nibi nibi ngo uravura malaria nyene nkabipinga sindavyemere ariko urazi je nanje ikintu naciye mbona navumbuye ahubwo ko umubirizi utavura malaria gusa ahubwo nasanze uvura n'inzoka inzoka zarandiye igihe kimwe ndawitereramo ca ndaryama gatoya asha navyutse n'umuntu twogwana uvuze ko ico c'umubirizi ncibuka akantu bakunda kuza baraduhanura batari bake itwihutiye cyane kuza turanwa irya miti yo kwa muganga batwara gusa ibintu byose ntibikwiye irya miti gusa irya miti irica aha abantu nabivuze akamaro k'umubiri canke urwaye so kuvuga ngo irica umuti ni vyiza kuwunwa mu gihe uwunwereye ikintu batoye rero no kuvuga iyo unyoye mu nzira zitarizo urashobora kukwica nyene urakwica Breze hari gihe ndakubwira yuko nko mu gihe urwaye uza gukira ingwara arayirata ni vyiza ko uyirata iyo ngwara yawugwaye usanga nyine yako mpande yawe hari umuntu yigeze kuyigwara akaca kubwira n'umuti azi uburyo bwo kuyikora tabivuze no mu kibano canke biki najya muhiro usigaho cyane usigaho rero abantu babanye akamaro kabo iyo babanye muganira twinshi arasangira ukamenya naka yaciye mu buzima kana ukacurondera aho uhera nawe mu gushinga umushinge y'uwawe rega hari n'igihe akubwira n'umuntu ushobora gusanga mubanya afise uretaje ugera hariya akakubwira ati oye je ntibone bino bintu iciza co kumenyana sinzi kuri abibona iyo tugeze no mu gisagara hari vyinshi tutabona no kuvuga hari gihe ubukumbuye akantu nk'ubu nk'akarorero ino mu gisagara hari abantu bagikije vraiment gake kabaho gasanga rero wa mubanyi wawe murazinanye hari waje kumuramutsa yaje kimuzaniye aravuga ati jewe kweri banzaniye ibijumba ati yewe gahewe tibakikuzani ati ndagikumbuye hahani nanje nguraza ngo ndaza kuguha ugasanga araguhaye yanyota wari ufise iragabanutse kandi tari guhera uca wumva akamaro k'umubanyi ukaza nk'ubukaronka ubuzima bushashi nibujumbura umuvyeyi wakavuga ati je nzoza kuramutsa mwana wanje ruguru rero afise umutima wo kugemurirana barakundana ndisi akazazanye akibo ikibo ngira ngo benshi baca bagitahura harimo nyene naka agasongo ashitse rero muhiri wawe yego ikintu cyambere banza kuraba kwera ruguru bafise umugenzo yuko bateramira umuryango wose bagateramana ababanyi bakaza rero agize kubona aho kantu yagutekereye ugomba kukisangiza wewe nyene biramubabaza cyane biramubaza cyane kubaza ati none ahantu uribana oya ko kunwa nta muntu akisangiza none umva uwo muntu ameze gute uwo muntu ameze gute niko ndakubwira karamubaza ari uwo muvyeyi mu gihe abonye muhira iwawe ahantu baye udashobora kuzana abantu batatu bane ati yabahajya kujya muryango reka dusangira agasongo nakare kajyo hagasangira ubwo yoba adafataho kagwa mugoma mwihereze we nawe ucugerageza ukamurondera kaji kamuzana impande kugira musangire ku gacupa niwo mugenzo wa ruguru ko umuntu ateramishwa n'ababanyi hari abajene bakunda kuvuga ngo agapira ngo karyoha ipasi ikintu cyose uzi yuko ari cyo wawe wenyene oya kiba kibisha akantu kose reka karyoha iyo uri kumwe n'abandi burya n'abana bakina iyo yikinana ntaryoherwa aryoherwa iyo ariko akinana n'abandi ni vyiza rero yuko nako gacupa gasangirirwa hamwe mu bantu kandi bariko bayaga bahuza nivyo twariko turaganira cyane kino kiganiro gihagaze ku kamaro k'umubanyi canke umubanyi wanje yari twiwawe mu gihe mumenyanye none mu gihe ashitse akigira kure y'ivyawe uwo muntu ntibamukiri ntabakira umubanyi oya ni hahandi hacatangura kwaduka insako ico gihe habaye ibintu by'insako hazokwibwa n'ikintu kanaka uwo muntu kubera mutamumenyereye mubona rimwe nk'umundwi canke rimwe mu kwezi kumbe aba ngaha atari hari afise andi hantu asumira
bizokoroha cyane ko mu mwikeka hagize ikizimira mu kibano kubera ko nta byinshi byiwe mu muziko oya rero ikintu nyamukuru uragerageza kurondera imishikirano n'abo bantu mubanye gutyo ashobora kuvuga ati urya nta kabikiwe urya afise umutima w'urukundo ariko yatabana n'abandi bamwita umurozi erega ntaho batandukaniye n'umurozi uboneka rimwe naho canke kangaye bakwita maneko ubu niko bariko ati umuntu arinda ko yaje kuturonderamwo amakuru afise yagira yajane ego ibintu nk'ivyo rero mu gihe tubanye ni vyiza ko tumenyana tugasangira twa tuntu twacu tugumana akaranga k'abasokuru ko tuguma turi abantu begeranye muri twose ni mu bana reka bagate burya bazobibabaza basokuru bazobibabaza ego reka tumere nk'abasozera kino kiganiro twibutsa yuko nyene nako kumenya kanini twabivuze umubanyi niwe muryango kandi umuzimyamuriro niwe nshuti yawe ego kandi bamenye yuko nabaza kubona kino kiganiro batubwira uko iwabo bimeze batubwiye nico bagiye gukora ku bantu batazinanye hariho twarabahaye akajyo hajya munsi baravuga ati commentaire bashiremo iciyumviro cabo ego icokorwa canke kugira ngo nyene tubanaye duhimiriza nawe ntidutakaranga k'igihugu cacu ko aho hambere bari bafise umutima wo kugenderanira no natwe dukundane natwe ngaha mu Burundi tugumana ko karanga nyene kandi gukundana nivyo bizana n'iterambere haragwiriye abantu batembera mu bindi bihugu ijya mico yo hanze ntize ingidutsinde ahubwo ari kugarutse mu Burundi ndetse niyo wagiye ahubwo batwigisha ikintu ciza nabo bakuyeyo apana kutwankisha ibintu vyacu ntibadukure ku karanga kiwacu ahubwo ariko kano karanga kiwacu kadutume dutsimbatara mu by'iwacu n'abandi batufatire kakarorero ego hajya ngo utaya karanga bataya kabanga nako ndabibi karagaciyemo ego turakunda gusoma ama telefone ibi na biriya ugasanga nivyo igomba kututwara umubantu mukabana canke mugateramana ngaho ugasanga tugashaka kwirukira ibintu twabonye mu telefone kandi ivyo wacu twavyibagiye umuntu rero birambabaza cyane hajya usanga avuye ku kazi ni mushasha mu karere canke niki afise telefone afise televiziyo mu gasanga yitaho telefone yiwe na televiziyo kuyaga n'abantu bamubwiye nyene ubuzima bw'igihugu canke bw'akarere abayemo gashikira ku telefone oya uwo nta kintu amenya ntibatubeshe aho kwiteza imbere nabo bari kumwe bakunga ubumwe umwanya wose akawuhereza telefone mw'ico gihe birababaje cyane ntaca bari karahungura kandi ntaca bari karaterera ikibano oya fata umwanya wo kuyaga rero kugira ngo ibintu bigende neza ego duse n'abasozera rero kino kiganiro mvuga nti beze nibaza yuko nejo jewe ku kintu c'ababanyi canke kamaro ko kubana zogerageza uza ndahimiriza kubera birababaje cyane ibi bintu nizeye ko hari ico bizohindura kandi ko hariho n'ababishaka mugabo babuze akaryo k'ukuntu bo bikora ego birababaje rero duse n'abasozera rero kino kiganiro nababwira nti comment yanyu kubijanye no kugira twasimbataza imibano maze ibintu byo kubana bibe akaranga nyine turiko turashimangira kabasokuru bize bitugenze aho baherereye yego ndaguhe nakanyambere ko gusezera reka ndabashimire abadukurikirana ariko namwe ku bantu muzi yuko mutaramenyana mu kibano ni mugende mubahimirize mubabwire yuko mukwiye kumenyana nibo bazobafasha muri vyinshi kuruta bariya mwasize muhiri wanyu kuri iyo mpamvu rero reka ndabashimire ariko ndabibutsa kugira suivre kuri Facebook kugira follow canke s'abonner kuri YouTube reka n'izindi mbuga zose ni JCTV ndabasezeye rero kandi ndabashimira kukuntu mudukurikirana ariko na commentaire zanyu turazikeneye kugira nyine baze bame babona ibiganiro ducisha ngaha kumbonesha kure JC maze ntibize vyigere bacika kuri YouTube baratubona urandika JC TV hanyuma ukagira comment ego na partage nyine ukagerageza kugira ngo ibiganiro byacu byame bigushikira ubudahengeshanya ari kumwe na jewe Onesphore niyo mungere fadikanije na Breze ngaha kandi Breze kandi ikiganiro cyari umubanyi wanje mwateguriwe kuri uyu munsi igenekerezo ry'indwi munyonyo mwaka w'2025 nizere ko tuzokoma turi kumwe namwe mu biganiro biciya ngaha naho butaha